Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Ndabaramukije nshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene so NTAKARUTIMANA Eric mu kiganiro cya SAVEUR divine. Nk'uko bisanzwe buri ndwi cyangwa buri cumwe turagira ijambo tuganira ko tugomba tuganire rero muri ino ndwi ijambo rivuga Mpwemu Yera. Mbega Mpwemu Yera ni iki? Mpwemu Yera akora iki? Mpwemu Yera dufasha iki? Imana ishimwe cyane. Turabona aya majambo Yesu Kristo yabwiye intumwa, arabwira ati icyo baciza nuko jewe ngenda, kuko ntagiye Data ntazorungika icyo yasezeranye ari wo mwitsa. Uwo mwitsa ni Mpwemu Yera. Imana ishimwe. Rero turabona Yesu Kristo amaze kuduga mu ijuru, arabwira intumwa ati genda murindirire i Yerusalemu. Baragenda baja mu nzu yo hejuru, bariyugarana, batangura gusenga bahuje umutima n'inama. Hanyuma Mpwemu Yera araza aramanuka. Niyo munsi turahimbaza rero muri kiri cyumweru tubandanya tuganira kandi ku bushobozi bwa Mpwemu Yera canke igikorwa cya Mpwemu Yera ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Rero turabona amajambo ari ngaha mu gitabo Paulo yandikiye Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 26 havuga ngo niko Mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko Mpwemu ubwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Haleluya. Turabona ngaha ngo niko twebwe nk'abana b'abantu ntabwo tuzi gusenga, kuko gusenga kwacu hari igihe umuntu usanga ariko arasenga akavuga ivyo yifuza, ariko ivyo bintu yifuza ugasanga Imana nayo si byo yifuza, ntibihuye n'ubugombe bw'Imana. Ugasanga umuntu arasenze indwi igahera, ukwezi kugahera, umwaka ugahera, ariko arasengera ikintu gisaba Imana, uhava yibaza ati mbega Imana iranyumva? Ugasanga aracitse intege, kumbura akiyumvira ko mbega Imana ntiyamwumvise. Ariko ngo Mpwemu Yera wewe arazi ibyo asengera abera. Imana ishimwe cyane. Atunihira imini itovugwa. Mwene data ntucike intege. By'ukuri nimba uhagaze mu kwera kw'Imana, uhagaze mu kuri kw'Imana, Imana yo mu ijuru irakumva. Hanyuma ikindi nacyo kigeretse ko Mpwemu Yera aniha imini itovugwa. Kandi ujya Kristo yarungitse Mpwemu Yera avyagiye iruhande y'uburyo bwa Data, avyagiye uburyo bwa Data, avyagiye ku ntebe y'uburyo bwa Data, kandi na wene aradusengera. Imana ishimwe cyane. Turabona rero amajambo ngo Mpwemu Yera atunihira imini itovugwa. Ku murongo wa 27 bavuga ngo ariko yisesa imitima irazi ibyo Mpwemu yiyumvira. Yisesa imitima yacu irazi ibyo Mpwemu yiyumvira, ngo kuko Imana igomba ariko Mpwemu asengera abera. Mpwemu Yera niwe azi gutumbereza isengesho. Bijya usenga uvuga urashobora kubigerekeranya ukabipanga uku, ariko Mpwemu Yera arabitumbereza, aragabishikana ku Mana, kuko ngo wewe arazi ingene asengera abera, kandi wewe arazi iby'Imana igomba ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Mwene data nagenda kuremeshe yuko Mpwemu Yera aragusengera, akunihira imini itovugwa. Nimba utarishiga umutwaro wawe, humura mwene data, humura. Imana igikorwa, Mpwemu Yera gusengera, kandi igihe kigeze Imana izoshitsa icyo wayisavye. Imana ishimwe cyane. Turabona ngaha
izi ntumwa igihe bari ngaha biyugaranye nta n'umwe yashobora kubahwa ngo ashingire intahe Yesu Kristo, ariko bamaze kuzwa Mpwemu Yera bakaronka ubwo bushobozi bace basohoka batangura gushingira intahe Yesu Kristo. Ibitangaza bitangura gukoreka, ibimwe Yesu Kristo yagenda babwiye abwira ati unyizera azokora n'ibisumba ivyo jewe nakoze. Mpwemu Yera amaze kuza rero haje ingabire zitandukanye, batangura gukora ibikorwa nk'ivyo Kristo yakora, atangura kubakoresha. Imana ishimwe, hari Mpwemu Yera ari muri twebwe adukoresha, hari Mpwemu Yera adushoboza kuvuga ibiti turiko turavuga, hari Mpwemu Yera adushoboza kugira ngo iri jambo riko riravugwa rishobore gushika kuri wewe nawe ushobore kuritahura. Imana ishimwe, Mpwemu Yera ari ku gikorwa, Mpwemu Yera yaratanzwe nk'uko vyavuzwe kuva mu isezerano rya kera. Imana yashikije ico yavuze. Haleluya. Mpwemu Yera rero yamaze gutangwa, turabona intumwa zace zisohoka zitangwa gushingira intahe Yesu. Turabona Petero igihe bafata Yesu Kristo yaramwihakanye, aravuga ko atawazi, ariko amaze kuzwa Mpwemu Yera yaciye atangura gusohoka ashinga intahe. Haleluya. Turabona baduze ku rusengero i Yerusalemu gusenga, turabona ikirego cari cicaye, ikimuga cari kimaze iminsi gisegerereza, kimaze igihe kinini cicaye ahantu gisegerereza, gitangura kuraba Petero na Yohani kibasaba amafaranga. Nabo ngo barakira, barabwira tumviriza, twebwe ifeza n'izahabu ntavyo dufise, ariko ico tuvise turakiguha, mu izina rya Yesu haguruka. Haleluya. Arahaguruka, amaze guhaguruka atangura gutamba yitera hejuru ashima Imana. Abantu batanga kubaza ati ivyo bintu bibaye nibiki? Niho rero baca bababaza, nabo baca bashinga intahe, baravuga bati umwe mwabamba mu izina rya Yesu Kristo, umwe mwica, uyo ni wakoze ivyo. Haleluya. Mpwemu Yera bataramuronka ntibashobora kuvyubahuka, ariko bamaze kuronka Mpwemu Yera baronka gushira amanga, baronka ubushobozi budasanzwe buba muri bo kugira ngo bashobore gushingira intahe Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Rero nawe mwene data aho uri hose ntiwikengere, wewe kumva ubutumwa bwiza ntiwikengere. Mpwemu Yera yatanzwe nahawe nk'ugufata umwanya wo gusenga no guca bugufi kugira ngo Imana ishitse icyo kugomba ko. Mpwemu Yera ari ku gikorwa. Haleluya. Aragutahuza, kandi ivyo Imana igomba ku buzima bwawe Mpwemu Yera arabizi. Imana ishimwe cyane. Rero uducika intege, ntugire ubwoba mwene data, Mpwemu Yera yaratanzwe. Ndagusabira kugira Mpwemu Yera muri wewe kugira ngo akuyobore, kugira ngo agushoboze. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu Kristo amaze kuduga yarashikije icyo yasezeraniye intumwa. Imana ishimwe. Haleluya. Turabona Mpwemu Yera igikorwa akora ku buzima bwacu, aradusengera ngo aniha iminiho itovugwa. Umuntu ariko yumvira kuniha umuniho, mbega umuntu aniha umuniho gute? Nuko bababaye cyangwa babajwe n'ibiko biraba ku muntu, tubona ngo Mpwemu Yera twitayeho, aniha iminiho itovugwa. Imana ishimwe cyane. Mwene data uri kurakurikira ubutumwa bwiza, Mpwemu Yera yaratanzwe, kandi Mpwemu Yera igikorwa ciwe ariko arakora. Nawe nahawe, nawe urafise nk'uruhara ushiramwo kuko itandukanya n'icaha, kwanka ivyaha, gukunda gusenga, gukunda gusoma ijambo ry'Imana. Mpwemu Yera azogutahuza kandi azogushitsa ku ndoto zawe, kuko akunihira imini itovugwa, kandi Imana irazi bikwiye ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen, amen.